byihuta tugire twabwiye kandi gikorwa ku rwego mwebwe nyine mujejwe ONATEL ituto plus ku rwego rw'ubushikiranganji bwanyu. Hari ibindi bizokorwa na leta paraporo y'ishirahamwe ryanyu. Mu byo twakora rero byihuta, icambere cyihutirwa nuko hashyirwaho umurwi utohoza ibyabaye byose mu ishirahamwe rya ONATEL, wongere werekane neza kandi uruhara rw'umwe wese mu byatumye iryo shirahamwe aho gukora ritera imbere aho rihomba. Ndahereye ahanitse naho nyine tubwirizwa guhera, nta kintu kibwirizwa kwijana. Umuntu ashobora kuza akicara ngaho akagenda, ashobora kuba atari mwebwe nimwe abwira ngo haramaze imyaka 20 kwishirahamwe imaze imyaka 40 n'umubwira amaze imyaka 20 niho benshi bari mwebwe. Hari n'abandi bashobora kuba barimo aho uwo mugwi rero uzokwerekana yuko babigizemo uruhara. Amategeko arahari, bibaye ngombwa ko bishika mu butungane bizoshikana, bibaye ngombwa ko habaye reparation zizoba. Mugabe icambere il faut établir des responsabilités. Nukuri dushobora kumva ishirahamwe namwebwe murimo mugize une introspection, un regard critique par rapport à mwebwe nyene. Ishirahamwe mu mwaka wa 2015 riba rifise chiffre d'affaires y'imiliyari zirenga 10, juste imyaka 5 gusa inyuma rikaba rigeze kuri 5 miliyari, 50% yaki. Rikaba rifise une masse salariale 58%, c'est déjà 58% en 2015. Ikagira en 2019 75% du chiffre d'affaires. Duhamagariye abakozi bose ba ONATEL ko kuva ubunyene bategerezwa gukora bisunze amabwiriza, bisunze amateka n'akarangamutima bigenga akazi kabo, bisunze kandi amategeko ngenderwako y'ishirahamwe. Karahari kandi arafise icyo avuga mu bijanye no gukora ako kazi no kugwiza umwimbu kugira ngo ishirahamwe ishobore gutera imbere mu mbere byishinze no mu ntumbero leta yari yarashize imbere. Kuri iyo ngingo nyene ya kabiri reka dufate kano kanya twagabisha ijyanyu n'ijyanyu kuko nimutabikora nta kizobuza leta yuko basubiriza. Abazoba badashaka bose gukora ako kazi leta izobasubiriza ishyireho abashaka gukora akazi. Turasavye ubugira gatatu ubushikiranganji barongoye ko bwokora mu buryo bwihuta ugahimiriza ubuyobozi bukuru bw'ishirahamwe ONATEL, ugashiraho muri buri gisata amadirection, amaserivisi n'ahandi ihangiro n'intego bwirizwa. Donc tubwirizwa kubona yuko hariho une planification yerekana des objectifs visés et des résultats à atteindre ku mukozi wese arongoye abandi no ku mukozi wese afise akazi. Ivyo rero bikaba biza kugaragaza ingene umwimbu wari witezwe washitsweko hacikiye mu runaka hakaza isuzuma ikagaragaza. Donc l'évaluation des performances basées sur le résultat. Tebiya vyuko umuntu atonda de façon classique akabazi yuko wagenda akitahira inyuma y'ukwezi yerekana ati jewe mu kwezi nabiza gukora iki, muri trimestre nabiza gukora iki, ivyo nakoze nashitseko nibi. Uwo muri yo kuvrema bamuhaye objectif yo kuvura miliyari 50 mu mwaka, none yashoboye kuvura izinga gute mu mwaka, nimba yarazishitseko nanarame akaba atabishitseko naho hari impamvu ishobora kuba zaramuvuyeko canke zitamuvuyeko. Igisata akoreramo n'ubuyobozi bwacu baraheza bagashiraho uburyo n'ubasha kugira ngo izungurane zisubire kugaruka. Zamuvuyeko naho abarahiwe ukwikeruka akakosora, bimunaniye agashimirwa bijanye n'uko yakoze. Kugira kane turabasaba ko muhagarika byihuta amasezerano yose atagikenewe muri ONATEL, igindi murabe rikunza
système mufise information mufise zose uko zingana ndazi ko ari nyinshi harimo izuba zitagikenewe harimo amasezerano ashobora kuba yarataye igihe harimo kandi amasezerano ashobora kuba yarakozwe atisunze amategeko hariho des conventions abantu bashobora kugenda bagakora bagasinya ngo barahumirije baje kuraba indanga ugasanga harimo imitego ugasanga harimo n'ingingo zinyuranye n'amategeko agenga igihugu canke agenga amasezerano mpuzamakungu ya canke hariya genda musubire muri amasezerano yose mwakoze murabe ko hatariho ayariko arabahombya mabwirizwa guhagarika mugasanga amafaranga ahubwo arinjiye. Ikigira gatanu turasaba ko hoba icigwa cihuta kugira ngo imishahara n'udushirukabute tw'abakozi ba ONATEL vyisunge amategeko y'igihugu. Hari itegeko ry'igihugu ca leta, hariho itegeko ry'umukuru w'igihugu rijanye n'ingingo zunganira mu bijanye n'intwari ibereye mu mashirahamwe leta bifise ya leta canke leta ifise mu mutahe. Mw'ishirahamwe n'itegeko inimero 100 196 ryo kwa 15 Nyakanga 2016. Iyo tegeko irerekana neza ingene amashirahamwe leta ifise mu mutahe n'amashirahamwe ya leta akora arongorwa ayo madividandi nyene yatanga mwase salariale urugero bwirizwa kuriko kuko nimwumvira ko mutazi yuko amafaranga effet de fonctionnement inclure amasalariale zidashobora kugenda au-delà du capital d'investissement du chiffre d'affaires zikava kuri 30% zitabwirizwa kurenga zikagera kuri 75% kwijana. Abo hantu hari abategetsi hari abakozi hari abayobozi babona kandi bazi gusoma amategeko. Aha rero niho duca dusaba kandi abarongoye amasendika abarongoye sendika ya ONATEL ko bigira mu ruhara runini kuko tuvugana nk'abarundi kandi tuvugana nka bene mugabo umwe. Murashobora kutabikora mugabo uko kutabikora abambere kuzosinzikaza nimwebwe nyene leta izoshobora kubera ukwemera kumanshira hamwe atikorera ipfira izobiriforma mu zindi nzira canke birikide mugabo umuntu ashobora kuguma atakaza ayikarabona kandi mu bambere bizokora ko nimwebwe hirya y'ejo muzobona mutangura uza kugira ubundi buryo bwo kwishiraho kugira amarevendication kandi ibintu byagiye binyera mu biraha amasendika sendika yani bifashe biragaragara yuko yaragize n'ubuhara runiniya mu gukomoreza abakozi imishahara bidaciye mu mategeko. Igituma umugabo gutega rero nicyo kintu gituma gutegura birasaba rero yuko nabo bagira ubuhara. Aha turiko tuvuga ibikorwa bikenewe gukoreka kugira ngo dusove tukinge dushobore kuraba ko tukugira ikirokotse bifise intumbero y'akazi tekinike. Uzoza kuhereza iyindi ntumbero idafatika azoba ariko abonereza ikindi kandi azoba ikagirira nabi. Ikigira gatandatu murasabwa gutanga inyungu zitegerezwa mu kigega ca leta. Icanyuma arico kindi musabwe gutanga icegeranyo mfatakibanza kigaragaza aho izi ngingo zizoba zigeze mu gushirwa mu ngiro inyuma y'imisi 30. Inyuma y'imisi 30 tuzobonaho basi cette volonté kugira intango izobigeze rapport d'étape yakenewe kuba yashitse mu biro by'umushikiranganji wa mbere. Ni naho tuzobonera n'ikizoba cabagoye, naho tuzobonera n'ingorane zizoba zirimo, aho dushoboye dushigikire, aho dushoboye kubatabira natwe hejuru tubatabiriye mugabo tubonye yuko ari catanguye gukora. Hambavu y'ibi bikorwa
hari ibindi bikorwa bishika 10 bitegekanijwe umushikiranganji w'Ejoheza arabamenyesha kuri kimwe bijanye nk'uko ishirahamwe vyakunda zamuka